Embe Yego. uwo muge abo bagenzi bacambwiye ati Aristide urya muntu akora ibintu menga nibijya bijanye n'ivyo wize Ego. canambwiye none harimwo amahera je nari umudandaza Ego. sinari gukora mu kintu ntabandanya no nkamahera Ego. niyo nagenda muri Forever nkasanga na mahera nzorindira ngo nyuma y'ukwezi nguma ngo nzotera imbere mu myaka vraiment ntavyo nari kubandanya kuko Ego. nari ntagutse nguma nkora ku mafaranga saho ushobora kuronka amahera avuye muri Amerika muri Europe ni ngaha Ego. mu gutahura kwiwane nashije mvuga ati ni nkuko rero no afise iduka muri Amerika niko no afise iduka Nairobi Neza cyane. navuga ati ibintu hamwe byo bari byo nanje ndumva ko bitonci nko kuri Bralud Yego. Bralud ni hinguriro na Forever ni hinguriro Yego. mugabe idanazo bya Bralud kugira bishikira abakiriya bica mu nzira nyinshi hariho bita aba grossiste bajya bafise ama mega SSD hariho aba demi grossiste bafise ama depot hariho aba detail bafise ububare mugabe Forever living product bidanaza vyayo kugira bishikira abantu bica ku mugo bita umu partenaire jewe canke uwundi muntu wese yoba akeneye gukorana na Forever ni wewe uri hagati y'ihinguriro n'umukiriya za nyungu zose bajya basangira Yego. mu rudanaza tumenyereye uzironka wenyine Yaganawe TV. Tangiye kuramutsa abakunzi bariko baradukurikirana kuri Yaganawe TV ndababwira bwa keye canke mwiriwe bivanye naho muherereye ni MC Benta ko musanze bimenyereye nagarutse kandi mu buzima busanzwe ndayagira byinshi murazi ko yonje imbere yanyu mba nabazaniye byinshi bigenda bitandukanye uyu munsi rero ndi kumwe n'umutumire nko mubibona ngira ndamuha ikaze muga ntaramuha ikaze ni umutumire yaje ko tubwira bimwe mu byo akora uko bikorwa inyungu zirimwo nuko ushobora kwinjira mu isharama ryabo ariyo Aloe canke se Forever. Yes, ni Forever living product. Yes, mumbabarire cyane. Reka ndamuikaze rero kugira ngo atwidondore atubwire abanza twidondora aturamukize n'abakunzi bacu. Karibu cyane. okay ndabaramukije cyane ego murakoze hama ku mazina nitwa Do Aristide niyo ngabo Ego. hama nsanzwe ndi mu jeune entrepreneur sanzwe ndiko ndakorana n'ihingiro ry'intungamagara n'ubwiza Ego. bita The Aloe Vera Company irindi zina abantu benshi bayimenyereye ko ni Forever Living Products Ego. Urakoze cyane numva ari hamwe ryiza cyane ngira ngo tubaza kumenya byinshi wowe uri kudukurikirana urashobora kuba wofata agatebo kicara kugira ngo umvirize byinshi biza kukugirira akamaro ugicukuyemo turifuza kumenya rero Don Aristide mu buzima busanzwe kwanza n'umuntu ki apart y'ivyo akora. okay murakoze cyane hama mu buzima busanzwe Do Aristide ni umujene naragize amashuri nk'uko abandi bayagira Ego. tiga ubuganga muri secondaire niga section paramédicale section nutrition nivyo nabandanije muri université Yego. ni kuvuga ibintu byinshi sobanukiwe n'ibintu bijanye n'ifungurwa Ego. donc la nutrition et diététique Okay. ego hama narakoze n'ibindi bintu bigiye bitandukanye ndakorera muri pharmacie ndadandaza ibirato Ego. ibyo byose rero kwari kugira ndiko ndarondera amafaranga Ego. ariko rero nagiye mu nyuma gusanga dans le domaine entrepreneuriat Yego. kuko entrepreneuriat no kuba uri umu independent biratandukanye cyane Neza kwikorera cyane. ibyawe no kuba umu entrepreneur hari itandukaniro gatoyi nagiye kubibona mu nyuma ego Ego urakoze cyane urumva neza ko nk'abantu ko badukurikirana ni umujene yitahuye ni umujene yamenye ico gukora kora amaboko mu mpuzu kugira ngo tugere kuri ya ntego yacu canke se y'umukuru w'igihugu ahamagarira abajene yuko 2060 twogera ku rundi rugero. Yes nubona gushimira cyane reka rero dutangure neza ikiganiro cacu utubwire uko watanguye gukora muri Forever Living Product. Ya byagenze gute? Ninde yaguhamagariye kuja muri iyo entreprise donc byose tubwire ingene bimeze. okay urakoze cyane bo ni kuvuga jewe haraheze imyaka 3 n'igice ndiko ndakorana na Forever Living Product Okay. ikintu gikoze imyaka 3 Ubukimenye. umaze kubona que ça marche ou ne marche pas Oui. hari ico umaze kubonamwo rero jewe nayimenye nkiheza secondaire kuko mu mutwe hariyo gusaba akazi Ego. abavyeyi banje abigisha nagiye nci imbere baduhimirije kwiga ukaronka amanota meza niho uzoronka akazi keza niho uzobaho neza ubwo ugiye kuraba ayo majambo umuntu agise uburemere nk'ubwa kera rero jewe mu mutwe hariyo gusaba akazi ndahiga akazi hirya no hino ndakaronka muri pharmacie ndahakorera 2 mois ca ndagaheba Yego. ndagahevye ka kazi
naciye ngenda ndasaba stage professionnel muri ONG duhera dukeyi nakuyemo naciye nongereza ndandaza ibirato Yego. rero jewe forever nayimenye ndiko ndadandaza ibirato Yego. ndadandaza mu bwiza ku cya gatatu abantu benshi barahazi Yego. hano hadandaza ibirato bya ballon niho nakorera ca duhura n'umugenzi twari twagiye gutembera Yego. abo bagenzi bacambwiye ati Aristide ujya muntu akora ibintu menga nibijya bijanye n'ivyo wize Yego. canambwira none harimwo amahera je nari umudandaza Ego. sinari gukora mu kintu ntabandanya ndonka amahera Ego. niyo nagenda muri forever nkasanga na amahera nzorindira ngo nyuma y'ukwezi nguma ngo nzotera imbere mu myaka vraiment ntavyo nari kubandanya kuko Ego. nari ntagutse nguma nkora ku mafaranga Neza cane. rero arambwira ati amahera arimwo na menshi avuga ati sawa none bimeze gute cambwira ati uzoza aho dukorera jewe nje ndafata akanya ndaza Yego. yari yantumiye rero mu kiganiro hariho ibiganiro dukunda kugira jewe nama ndabigirisha n'abandi bagenzi dukorana abari ico bita BOM Business Opportunity Meeting Wow. ni présentation d'affaires dusigura comment notre business fonctionne iyo présentation jere narayikurikiranye Yego. ndayikurikiranye ni ibintu bitatu vyonyene vyamotivye ndavuga ati jewe forever ngira ntangure gukorana nayo numvise ari business internationale ashobora kudandaza mu bihugu bitandukanye vyo kw'isi Yego. hajya forever ikorera mu bihugu birenga 170 kw'isi Yego. uri ngaha rero ubu ufise uruhusha rwo kudandaza mu Rwanda muri Kenya South Africa muri Europe Yego. muri Amerika muri Asia Hose. jewe mu gutahura nayo sinzi unkoreramwo ndindira ko abakiriya baza nkabasomesha urabibona iyo mugiye Yego, kugura ibirata yego, yego. rero cyane numva ngo ni business aho ushobora kuronka amahera avuye muri Amerika muri Europe ni ngaha Yego. mu gutahura kwiwane naciye mvuga ati ni nkuko rero no bafise iduka muri Amerika ni nkuko no bafise iduka Nairobi Neza cane. navuga ati ibintu hamwe byo ari byo nanje ndumva ko bitoncika hama ikigira kabiri nuko numvise twebwe ntabwo arakazi dukora muri forever Yego. ntituri abakozi ba forever ahubwo dukorana na forever nous sommes des partenaires je nagira ngo barabahaye akazi kugira ngo mushobore kuba mwakorera ibidandazo byo bisohoke urumva ko atari ibyo oya twebwe dukorana na forever ntabwo turi abakozi ba forever Yego. n'ikimenyamenya nta mushahara bafixa ngo Aristide we tukuravye n'inda n'indesho tuzoguhemba wisamire ku kwezi Yego. oya kuvuga twebwe uronka amahera suivant yuko ngene uri kurakora ushaka kuronka N'ingufu zawe. menshi makeyi yagereranye bivanye nuko ngene uri kurakora Yego. je rero bimwe mu kintu kimpimbara ni kuba libre Yego. kuba atamukoresha fise ambwira ngo tonda no masaha atanu yeah, ni ibintu biba uvuga biryoshe twebwe cane. ngaha uba wikoresha Yego. rero ico maze kubona ko uba wikoresha carampimbaye navuga ati jewe forever ngira nkorane nayo hama jewe amahera natanguye kuronka nkitangura forever ubu siyo ndonka Yego. basi yari isununuye Yari kandi sinini, cane kubera bimaze iminsi myinshi. ndabona yuko mu myaka ibiri iri imbere hayandi hantu nzoba ngeze mu myaka 5 hayandi hantu nzoba ngeze Yego. rero naciye mfata iyambe navuga ati reka ndabikora ikindi nayo cankoze ku mutima nuko ari igikorwa wigisha abandi kuvuga twebwe nimba ashobora kudandaza nkaronka 1 million ku kwezi ndafise uruhusha rwo kwigisha uwundi muntu Yego. kugira nawe aronkayo canke arenze Yego. rero je no mwishuri naho nigisha abandi ikintu natahuye Yego. navuga ati birene kandi ndabikore je rero naciye ntangura gukorana na forever nuko twamenyanye nivyo bintu bitatu vyankoze ku mutima navuga ati reka nanje ikigo ndagitangura Ego urakoze cyane kutubwira. Mugabo tutaraja kure ndashaka umbwire d'abord umuntu ariko arumva iri zina Forever Living Product. Yumve iki? Mu busanzwe yumve iki? Donc ni ko bavuze ngo wize ibintu bya nutrition ibintu nk'ivyo. Wumvise rero no zina ry'ino rishira hamwe yumve iki? OK, the Forever Living Product ni industrie. Yego. C'est une entreprise nkuko kumva Brarodi nkuko kumva Sosumo ni hinguriro Yego. iryo hinguriro rero ukungene ibidandaza vyabo bishikira abantu biratandukanye gatoyi nuko kungene tumenyereye ibidandazo kandi guhakarura nko kuri Brarodi Brarodi ni hinguriro na Forever ni hinguriro muga ibidandazo vya Brarodi kugira bishikira abakiriya bica mu nzira nyinshi hariho bita aba grossiste bajya bafite ama mega SSD hariho aba demi grossiste bafite ama depot hariho aba detail bafite ububare muga Forever Living Product ibidandaza vyayo kugira bishikira abantu bica ku mugo bita umu partenaire jewe canke uwundi muntu wese yoba akeneye gukorana na Forever ni wewe uri hagati y'ihinguriro n'umukiriya za nyungu zose bajya basangira mu rudandaza tumenyereye uzironka wenyene hama Forever ifise intumbero zibiri objectif c'est objectif zibiri objectif ya mbere ni gufasha abantu kugira amagara meza Yego. le bien-être et beauté kuvuga amagara meza n'ubwiza le bien-être et beauté hama objectif ya kabiri gufasha abantu gushika ku iterambere rirama donc la liberté financière ni ryari bavuga ko umuntu afise liberté financière ni gihe atakibazo cy'uburyo afise
rero forever iragufasha kugira amagara meza n'ubwiza le bien-être et beauté kandi ikagufasha no gushika ku iterambere rirama kubera yuko harimo inyungu mu buryo bw'amafaranga neza cyane yesu uradusiguriye uburyo canke se forever ico irico nka mujene ariko aradukurikirana yumvise icarico jewe canke uriko aradukurikirana ni gute nshobora kumva yuko notera intambwe nkaza kugira ngo nshobore kuba nanje muri bamwe bariko barakorana na forever bo jewe ni igikorwa nkora nkunze maze kubonamo beaucoup des avantages iyo rero kenshi ndiko ndaganira n'abajene mba numva ndyohewe no gusabikanya ivyiza biri muri forever ubwa mbere ikintu ca mbere nimba uri umuntu akunda gutembera forever turakunda gutembera je ndibuka nagiye muri forever bambwira aho ibintu bitatu bari bambwiye ntari nemeye bambwira ati Aristide utanguye gukorana na forever ikintu ca mbere rondera passport kuko forever turakunda gutembera mu bihugu bitandukanye kuja kurahura ubumenyi kwiga kwiginana je ndamaze kuja mu bihugu vyinshi kubera forever neza cyane rero narabonye ko ico kintu ca passport gikoresha hama ikindi bari bambwiye ati Aristide uzoce wuguruza konti en dollars et en euro kubera forever dukorera ku isi yose uzoronka amadolari uzoronka amayero jewe rero nk'ikintu co kuja hanze kurondera amahera hanze nikindimo cyane ubwa mbere vyahora bindimo ubwo no munsi ndashobora kuronka amadolari ndashobora kuronka amayero yayandi baja kurondera agenda ngaha kubera mba nadandaje hari hanze hama ikindi naco bavuze ati fo kucurondera permis de conduire kuko muri forever uriyo kugura imodoka n'ibintu bisanzwe harimo amahera hariho n'uturusho turonka two gutsindira kugura imodoka rero kuba urafise permis de conduire c'était nantu urumva ko ari ibintu nk'umujana karaka dukurikirana murashaka kunshimira muri commentaire vraiment mundugiza amashyogo kuko murumva ko ndabazaniye umuntu ashobora kubashitsa donc ku ntambwe runaka nimba ubona ko bari bavuze ikintu ukora nk'umujene ugiye muri forever urumva neza ko hari ico ushobora kuhakura plus d'avant donc ni avantage nyinshi ziri muri forever nkuko ndiko ndavyumva canke uriko dukurikirana uriko uravyumva tuko turibandanyiriza rero turashaka kumenya nkuko watubwiye yuko amavantage ari menshi donc ni ibintu muratembera turashaka kumenya rero amaproduit mutanga kubera urazi ko nta kintu kitagira efe abantu bashaka kuvuga ati none burya ibintu muriko muratanga ni ibintu bizwi donc canke ni ibintu sinzi ko ntawe kurushaho kivuga kidashobora gutera consequence runaka bimeze gute murakoze cyane keshi les produits za forever abantu barakunze kwibaza ko ibibazo bigiye bitandukanye eske bijya zivuga ko nizo kuko ari igihe umenga on a exagéré kavuga ati bijya bintu byose bavuga ko zirabifasha bo nababwiye naragiye amahirwe ndabanza guca gatoye mu buganga muri nutrition muri forever ama produit dufise burya mu makategori atandukanye novuga kategori zitatu hariho ubwa mbere ivyo bita ibinyobwa les drinks muri forever tufise ibinyobwa atari ibinyobwa bisembuye mugabo ibinyobwa ushobora kwihereza bigatuma ugira amagara meza harimo aloe vera gel kabido ka jaune abantu benshi bamenyereye n'izindi zigiye zitandukanye hama hariho ibimeze nk'ibinini les comprimés byo bita les suppléments alimentaires les suppléments alimentaires rero niho abantu benshi bagira ikibazo bakavuga ati none nogi ibinini ntagwaye est-ce que wogi ibinini ko dusanzwe tuzi bifise ama effet ariko les suppléments alimentaires kungene bazitunganya kandi agohe nk'urugero nk'ubu ufashe ubwoko bw'ivyamwa n'imboga by'ubwoko 200 ugakanya ugakuramo ujya mubaga hama ukacufata ifu y'ingano ukacufata wa mubaga bya vyamwa by'ubwoko 200 ijya concentré ya jus ukacushira muri iyo fu ugakora umutsima uwo mutsima ukacukatamo udutsima duto dufise foroma nk'ibinini est-ce ico kinini wumva kigizwe n'iki donc kigizwe n'izo légumes niyo farine en plus c'est igizwe nayo ma légumes n'ama fruits wakanye kuramo uji yayo niyo farine nta kindi kintu kirimo en fait niko bakora les suppléments alimentaires mu yandi majambo uri kurayihereza les produits za forever uri kurarya mugabo nuko ivyangombwa biri muri rya vyamwa n'imboga barabikuramwo muri uwo mubaga ukabironka bimeze neza rero ni pas des effets produits yose muyakoresha ibitegwa vyimeza donc ibi tubona nyina amafruits ibiki les produits forever bazikora dande mu vyamwa n'imboga barimye d'une façon biologique kurima d'une façon biologique ntibimenyerewe birazimvye kugira ngo uzorime ikintu uvuga ko ugisorome kiri 100% naturel birasaba ama précaution birasaba ubuhinga bwo kugwa guhejo nico gituma
na produit zacu uza gusanga kijanye na prix zisununuye kubera ubwo buryo byose bisaba guhera mu murima gushika turonke un produit fini bagerageza kubitunganya ku buryo naturel atama effet secondaire biza guteza umuntu neza cyane nakoze cyane kutudidanura ko abantu bashobora kuvuga ati bajya abantu n'amajambo gusa n'abantu baza gusa bakakwicira umwanya ibintu benshi babizi ko ariko bagenda bavuga mugabo urumva neza yuko ari ibintu bifise akamaro mu buzima bwacu kumva ko ari ama produit naturel bo cena nibagiye nari navuze ko ari categorie zitatu yini ni person care turafise les produits z'ubwiza haya muri Forever turafise les produits zifasha ku mushatsi tuvuze ubwiza wumva umushatsi aba produits dufise shampoo na après shampoo zifasha kugira umushatsi wawe uvyibuhe uca ibibatsi ugumusa neza produits zifasha ku rukoba produits zifasha ku rukoba kugira ngo urukoba rwawe rugume rufise amagara meza rusa neza produits zifasha ku mukanwa donc turafise dentifrice turafise déodorant turafise ama parfum turafise amalabelon en fait ibintu byose vyotuma ugira look imeze neza donc muri Forever turabifise wow birameze neza cyane biba kari ibintu bipanze nk'abajene hari abantu usanga bafise ingwara zigena zitandukanye canke se ukabura umukobwa wifuza kugira umushatsi mwiza mwabyumvise aho muzobariza ama produits ashobora kubagirira neza rero tuko turiyangiriza ikiganiro nena kubajije ikibazo kivuga nti umuntu ashaka kwinjira muri Forever byogenda gute eske umuntu yinjiyeyo afise akandi kazi byo mworohera nta ntambamye zishaka kubaho ego okay urakoze kuri ico kibazo en fait Forever ntiyaje kurondera abantu babagwiza tunga samahera menshi kuko iyeza kurondera nkabo yari kucira abanyamitahe tuzi mu Burundi ariko Forever ishaka umuntu ari ordinaire umuntu asanze mugabo akeneye kuba udasanzwe même si aba afise akazi akora Forever urashobora kuyikora mu mwanya w'akaruhuko cyo bita temps partiel ugakora akazi nemba amasaha 8 ukora mugabo murajya yandi masaha kuko Forever ufise amasaha 2 gushika kuri 4 ku munsi birakunda ko ushobora gukora kino gikorwa kuko jewe muri equipe yuwanje abantu nkunda kwigisha igikorwa harimo abanyeshuri biga muri université nereka ukungene bavuye ku ishuri bashobora gukora kino gikorwa mu kumenyekanisha ibidandazwa dufise mu gukora business nkuko dusanzwe tuyikora ugasanga bararonka amahera aza gusahiriza ku yandi abasanzwe yinjitse rero mu mwanya w'akaruhuko urashobora kuwukora gukorana na Forever bisaba ko ufise ari umuntu afise imyaka 18 18 ans nta yandi maseva akenegwa hama nta n'amahera yo kwiyandikisha muri Forever abaho ni for free ni kuyiguza amahera asabwa nayiki nayo kurangura bimwe mu bidandazwa donc dukenera kandi urashobora no gutangura muri Forever à 0 francs ata mahera yuwawe wisopye mu mufuko ari umuntu warangiye akagura ibidandaza muri Forever bacujya kubirangura ku izina ry'iwawe wewe wamurangiye hama ukaba utanguye gukora na Forever rero Forever nta muntu yogira excuse yuko yabuze amahera kugira ko nayo ahubwo akaba ufise ambition yo gukora no gutera imbere ni environnement nziza aho uri kumwe n'abandi bakwenspira ugasanga nawe wateye intambuko mu vyiyumviro ndetse bikaza no mu buryo bw'amafaranga urakoze cyane ndifuza kumenya nk'ikibazo cya nyuma eske wabigiyemo warize abantu batize bashaka kubijamo ucugira n'akajambo bwiye abajene bose ni ibibazo bibiri bifatanije mbabarire cyane tubwirira abajene bahora biyumvira ati ni kugenda gusa kutumwanya bajya abantu nimwe bavuga ngo nababwiza tunga ibiki ibintu nk'ibyo ubwirire abajene afise izo mind zo kuvuga yuko ari ibintu biraho nyene ataje bimaze utubwira rero nafite ikibazo cya mbere nari mvuze watubwiye yuko wagiye muri Forever avuye ku ishuri wakoze n'utundi tuntu twinshi turifuza kumenya rero eske umuntu ashaka kwinjira muri Forever Living Product ashobora kuba yarize gusa cyane okay murakoze kuri ico kibazo kuvuga muri Forever Living Product nabwiye ikintu gisabwa ni imyaka 18 nta yandi ma CV bisaba ngo warize ngo wize ibinibi oya peu importe ikimenya amenya rero mu mama dukorana tarice ku ishuri mugabo kandi ubunye ageze kure donc wino ndaraza kwacu rero ntibisaba ngo wize ibi peu importe ukuri hose ufise 18 ans urashobora gukorana Forever Living Product urakoze cyane ikindi naco numva tworangiriza ko turangize utubwirira abajene bafata minenegwe ko bavuga yuko nabantu muzi gusomesha gusa ntibazi avantage ziri muri kino gikorwa ubutubwirire n'umuntu ashobora kuba yumva ubwoba bwo gutangura atabona neza ko bimeze abana kana tsinda abana bivuze ati gutangura ni for free urashobora gutangura udafite n'umutahe tubwire bana bajene rero bigende gute bo ni kuvuga burya
n'ijambo ry'Imana yarivuga abantu benshi bishwe no kutamenya bon ni ubukenya ama information hari n'umuntu yigeze kutubwira ati burya itandukana ry'umutunzi n'umukene umwe arafise amakuru ubundi nta makuru afise sino twese dufise 24 heures rero jewe n'igikorwa amaze gukora imyaka irenga 3 namaze kubona ama avantage menshi haba mu guhinduka ivyiyumviro haba mu kuronka donc financièrement uburyo rero biri mu bintu vyamotivye numva ko ndiko ndabibwira abandi bajene mba numva ndyoherewe n'igikorwa ndiko ndakora nawo no basaki bikanye rero muri Forever hajya dukora muri kadra ya gatatu hari inzira zine umuntu aca kugira yinjize amafaranga inzira yambaye ni gukora umushahara baguhemba ku kwezi uri umushahara watunganije uzofasha umuntu kubaho ku kwezi guhera yaheze inzira igira kabiri ni kwikorera ivyawe hari abantu bikorera ivyabo guhera ku muntu ajana zirengarenga umumetse afise kabine yiwe mu avoka abantu bikorera ivy'iwabo kugira binjize amahera bisaba presence yabo kandi inzira igira gatatu abo bitaba entrepreneur business owner aho wubaka entreprise yiwabo aho wubaka abantu bakakubakira ibintu hama inzira igira kane n'abantu bitaba investisseur bacara kemutse amahera azana yandi bamwe bumva ngo abanyamitahe rero twebwe muri Forever benshi ntibatahura isi kagiye dukora iki nivyo tujya kuvandereza ama produit digusomesha abantu ariko tubatwe twubaka in entreprise tubatwe twubaka un système iyo système ibandanye kuzana amafaranga jewe hari ikibazo n'amanyisho abesha abantu bamajije stide none wowe hajya ukora nako navuga Jesse nkorera amafaranga ahubwo nubaka inzira n'amafaranga nabete sinja gukora ikintu ngo nikuba ngo nce ndonga amafaranga ahubwo nkora ikintu kugira ngo nubake un système ikintu kizobana yakinzanira amafaranga kabone nubwo ntazoba nkibasha rero abajene turafise umwanya mwiza wo kubaka ibikorwa byacu un système hakazogira niya myaka abandi baje muri retraite ari ubunyiza amafaranga menshi bivaye n'uko nyine ubatse udandaza kwawe rero jewe d'après mon expérience ko ndafasha bindi gwaruka ndafasha abantu batandukanye ukungene bo kubaka urudandaza rwabo un système ubwambere akamenya kudandaza hajya mu bisanzwe nimba ku munsi haya mahera utakaza canke utanga wategeza kwiyumvira ikintu wokora cyo tuma ku munsi winjiza amafaranga jewe mu bikorwa by'iwanje ku munsi ndadandaza uvuga nkaronka amafaranga y'inyungu ku munsi ivyo rero ndavyigisha abandi abo navyigishije nabo bariko barakora bakunguka nanje nkarokaho inyungu ugasanga rero muri ba bantu benshi nigishije urudandaza nawe muri abo bantu benshi wo kwigisha urudandaza ugasanga usigaye winjiza amafaranga atavuye ku nyungu ziwawe avuye ku nyungu y'ibandi bakoze muri ico gihe usanga utari kurakoresha amasaha wenyene je nk'umuntu amaze kugira kugira nkoresha amasaha 80 ku munsi nzi n'amasaha 28 ugakoresha amasaha 80 kubera yuko je nkoresha 6 cyangwa 8 mugabo hari abandi bariko barakoresha 3 4 mugabo muvyo bakoze hari pourcentage tuja kuri account yanjye muri ico gihe rero ndafise vision ni gute nozo kwiza imyaka 40 nkoresha amasaha 10,000 ku munsi kandi birashoboka muri ico gihe urumva kutazocinjiza za 5 millions 2 millions uzoba umuntu yateye intambwe ashaka kuyindi rero keneye kumenya ibanga kumene wo guza umwanya wo gukora kubaka une entreprise muri kino kinyana turimo ca 2021 birashoboka kubitahura neza ya reka ndagushimire urumva ko uduhaye umuco kuri bimwe benshi barafise nk'ama confusion bavuga ati eske bimeze gute ni kuja gucara hariya gusa cyane na bimwe bitango na millionaire ibintu nk'ibyo badukuyemo urujiji twari dufise nk'abajene canke nk'abari ko dukurikirana barumvise neza ico Forever Living Product ikora numva no bahimiriza numva no batera intege kuza kugira ngo bamenye ndifuza yuko tubwira ni nimero umuntu yokuronkako canke se yoronka abakozi bakora bon batubwiye katara abakozi kamere abo bakorana n'irishira hamwe ukatubwira ngene bo kuronka kugira ngo bashobore kuba botangura kuza gukorana nabo ukeneye kumenya byinshi jewe nimero yanje nkoresha kuri WhatsApp inayikora kuri appel sanze ni 68 47 55 34 vuga 68 47 55 34 canke ukaja kuri Instagram nitwa Aristide Don 99 muri Instagram ugiyeyo urashobora kucibona ka link ayo handitse Linktree wanditseyo urabona email ugashobora kusaba rendez-vous canke ugahitira muri WhatsApp waciye muri Aristide Don 99 kuri page yanje ya Instagram professionnel. Reka ndagushimiye cyane rero kuba uduhaye no mwanya kugira ngo dusigurire bimwe turanatahuye yuko atari kuja gusamisha hamwe ahubwo ari n'inzira y'iterambere ryo mumwe wese ku giti ciwe canke se kugera kuco yifuza canke kugera ku rundi rugero.
ndagushimiye cyane rero ku mwanya duhaye. Okay, murakoze cyane Yanita. Yego. Bikano kanya mwafashe yuko tuganira. Yego. Reka nshimire nawe ko dukurikirana kuri Yaga Nawe TV ndababwira ko mushobora kugira ico mubaza mwumvise nimero canke se hari izindi nimero tuza gushika kuri ekra murazibona kugira ngo mugire ico mubaza mwifuza kuba mu kwifuza gukorana n'ino shira hamwe mwabyumvise ngene mu bigenza. Reka ndabashimire rero kuba mwadukurikiranye kuva ku ntango gushika ku mperezo yari MC Benita ari kumwe n'umutumire Aristide Don nkuko mwabyumvise kandi ndabashimire byose na hose ndababwiye ko ndabakunda ciao ciao.